gufatira mu kibanza. Haleluya. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Mpagaze ngaha imbere y'ishengero ngomba kumaramaza Satani n'abadayimoni. Hari ku munsi wa Mungu muga bimaze igihe umushinga ntaye wanje agwaye kandi byaragwaye byari bitero by'ukuri abarozi baranzengereje imyaka 6 irakwiye turi mu ntambara z'uburozi. Jewe ngaha nari mfise ibiro 79 uno munsi mfise 65. Rero niho twakere yaremba araremba cyane hama ndatabaza umwungere ndamubwira nti jewe bimeze uko nuko nawe kubera sinzi kari kibazo cha microphone cyangwa ari amapire. Eko Satani azamatetegwa igihe cyose. Rero niho ku munsi wa mbere nasanga yaremvye ameze nabi cyane. Ndiyumvira ico nokora, ndibuka yuko hariho Imana y'igicaniro ca repentance. Ndibuka yuko hari umwungere telefone akanyitaba mukozi w'Imana, Imana iguha umugisha. Nta kintu kingwa neza nkuko umuntu ushobora kumuhamagara akakwitaba. Kuko twarabibonye kenshi ntiyirengagiza, Imana imuha umugisha. Hanyuma rero ndaza ku munsi wa mbere mbona nyene umuntu yaremvye ndayimvira niko namenye muri repentance reka ntabazi kuko ngaha namenye mu kwezi kwa kabiri ndaza gusenga ndabona ibihakorerwa, ndabona yuko ijambo rikurikirwa n'ibimenyetso bitangaza. Navuga rero nanje reka ndabwira umushinga ntaye wandamubwira nti jewe ejo ko buca ari kwa kabiri tugende nawe kubera umubabaro, kubera ububabara afise, kubera yarameze nk'umuntu yihebye nyene, mbona yuko atashobora no gushika, mbona ntashobora kumuzana, niho naja ku telefone nkamutelefona nkamubwira. Itelefone nayo yahagiye umuntu agowe n'ivyatsi ntibimubisinzira, ngatelefona bigaca bicika, amarezo bikanka, abana bakambwira ngo none ngama dukora iki. Ubundi araryamye agiye atanafunguye. Ndiyumvira ico nokora, ndarampagaza umutima, hari naho ugasenga usanga n'ubwoba burimwo, mbwa ndavuga nti ya Mana yadutabara mu myaka 6 n'ubiracari rya nyene. Ni mugabo gusa nobona burakeye ntavyo kumugisha inama kuko ntiyarakirikwana navyumviriza kubera uburemera afise n'umubabaro, amerewe nabi cyane, ibizunguzungu bikaza, imisonga mu rubavu, agakanya, ekanyene nta hantu hamwe yarakomeye. Mbonye rero mu gitondo ambwiye ngo nindamusigire inkoni waze gufata kugira ngo iraje no muri toilette, yafata inkoni. Ndavuga ntubuhoho mama wanje karabaye. Abana baragiye ku ishure, ndamusize mu nzu wenyene. Naho niyumvira nti ubu rero umugwayi siwe yitabariza. Muri jewe uba sinamubwiye, abonye ko ngiye camitana isengre yiwe, niyisengre ntwaye yadeshe mu isakoshi ntaza kubibona. Cengenda no kwijabe. Candaza ari mu gitondo, ndaza shikira muri pre matinale, hari nakubaho umukozi w'Imana. Arigisha ujya sinabonye arahejeje kugira ngo shike hariya. Mbwa kwera wari umunsi w'umubonano, ndiyumvira none nza gushikirwa ryari. Kuko niyumvira nti wa muntu nasiga wenyene niyo haba nta n'umutabariza, inzira ugaye, nza gusanga na portail yugaye, mbure n'icugurura umuntu agwe mu cumba. Mbwa ndavuga nti ya Mana ibera hose icarimwe iramubona, mbisa nigira. Burya candaza Imana ibaha umugisha, ndaza ndabibabwira, mbabaye bya bindi sinobabwira ingene byari bimeze kuko n'intambara zanduhishije.
hanyuma arasenga, ahejeje gusenga ndataha, shitse ngaho kwibarabara nza numva mbona apere yiwe yanterefonye, mbega yimwe yanterefonye niyumvira, mbega yimwe yanterefonye arambura byanse, ngaca asanga ambwira uwundi mugenzanje yavorse ari mu bitaro by'igipolisi kuri Shanike, ngo burya ngo raba ngo wirukange ngo urabe ngo Claudine ngo ari wenyene ngo bimeze ukunuko, none wowe gute, ngo jewe reka, ndavuga none nkora iki, ahonye nyakuba mukozi w'Imana yambwira ati uze kunyibutsa saa 8 teje gusengera abantu, ndakurungikira abantu babiri baze kumusengera muhira, ndavuga nti ndabadashima nyene nti aha ko ambwiye ko abarungika asha canangura kubona nti aha barakize nta bindi byo kurondeza, burya ntiyarungitse babiri gusa, haje ibatayo yose, Imana ibaha umugisha, haje ibatayo yose, nkishika ngo ndabibwire abana baca bambwira bati yo wo muri Repentance ubu yamaze no gukira, bambwira uko nyene ubu yamaze no gukira, nacuba ko napfuye nganga ca ngenda no kuri Shanike, haraba wa wuri gaca sanga ni bimwe by'abamama nyene dukunda ikigwi, sanga ikwe n'abadamu batatu, none uyu numwe yavuga ngo ari wenyene, nimuga ntaco byayiviza ko ndahashika naho ko ni mugenzanje, mugaca ndamubwira ntumviriza rero kwera ariko niyumvira ya saha 8 nahabwa, kuko yari yambwiye ati uze ku telefone, burya nukuri abasenzi Imana ibaha umugisha, komera Imana amashimensi kugabakozi Imana muri Repentance. Niyarinze ngira no kubabwira ko naje sinasuye no kumutelefone, numvise ko baza kuza gusa, nabona nti ibi bintu birarangiye, baje nk'intwari baza bururuka amamoto ni kure ni kumuyaga hari amaja muri rirare, mugabo barahaguruka barapfa ngaha, baraza na bwa butabazi bwihuse, nukuri iyo Mana sinzi no yishima, rero baraza baramusengera, nukuri umuntu ameze neza, ubu n'amahoro, hariho n'ukuguru kwari kumaze igihe nyene nako nyene mugabo uye ndabona yakize, ndashima rero iyo Mana ni Imana ikomeye. Bamusize ameze gute? Bamusize yiterera hejuru amerewe neza, byabisonga byahagaze no kubaherekeza carabaherekeza, yarabaherekeje turashika, ariko nta muntu yokomera Imana amashi ya Repentance, yarabaherekeje turaryoherwa kuri Bosco nabo bari kumwe ba Gerard n'undi, Imana ibampera umugisha utagabanije, noneho biva ku mutwe bigashika hasi, mukozi w'Imana ndakwifurije uzogira iherezo ryiza, amen. Ntaco mfise no baha n'abasenzi, ntaco mfise no baha, mugabo Imana igicaniro ca Repentance yumve ko ndayishimiye, yumve yuko birananiye ngene no bivuga, kubera ndanezerewe. Ubu kwezi rero umukozi w'Imana yaravuze ati ni ukwezi kw'intsinzi, ico ni kimwe c'intsinzi. Hanyuma hariho mu isoko mu Kamenge, nari natanguye nyene kuvuga mu ncamake kubera umwanya, rero ico gihe ejo baca barambwira bati haza umukozi w'Imana nyene bajya abantu basengera mu isoko, vuga ico Imana yakoze, nturinde uvuga ivyo mwavuganye. Yavuze ico Imana yakoze nuko Imana ihishura amabanga, ico kibanza nasanze kirimo umwobo ahantu kandi ari mwisima, kumbe umukozi w'Imana acambwira ati uku kuguru iyo ugushize ko we wumva gute, ndibuka narababwiye ngo Imana yakoze, ico Imana yakoze nuko yahishuye yuko aho hantu hari inzoka muri ico kibanza nkoreramwo, haba nshima Imana yuko amabanga ya Satani Imana igenda iyashira ku mugaragaro, imbwebwe Imana izikubite zose zagize